Mushingwamanza Bernard Ntahiraja mwiriwe neza muri umwe mu bahinga muheruka gukora icigwa n'amatohoza ku bijanye n'ingene ivyaha bihanwa, inzira bikurikiza, akarenganyo n'ihonyangwa ry'amategeko rihora ryibonekeza mu kubahiriza ayo mategeko. Mbega muri ico cigwa ku batakizi mwagikoze ryari, cavuga iki, hanyuma mwashitse kuki muri rusangi? Murakoze cyane ku kibazo. Nkuko mubivuze, icigwa caraba ivyerekeye ingene imanza zitohozwa, ariko ntomoye neza cari gihagaze ku bintu vyerekeye ifungwa ry'agateganyo, ico bita mu rurimi rw'igifaransa detention préventive. Icigwa rero cari kigamije kukuraba yuko amategeko dufise mu Burundi muri ivyo vyo gufunga vy'agateganyo n'ingene akwirikizwa, haba n'igipolisi, haba n'urwego rutohoza imanza rukanaja muri sentare bita ministère public, eka mbere n'amasentare nyene n'amabohero, ingene yoba kwirikiza agateka ka zina muntu. Icigwa mvuze ko twaraba amategeko ingene yubatse n'ingene akurikizwa. Kuvyerekeye amategeko nshaka kuvuga cane yuko twasuzuma ibwirizwa nimero 1/9 ryo kuwa 11 mwaka ukwezi kwa gatanu 2018 rigenga ngena imanza zitohozwa, ziburanishwa n'ingene ziburanishwa, bita mu rurimi rw'igifaransa code de procédure pénale. Intumbero yari yukuraba yuko vy'ukuri iryo tegeko ryubahiriza amategeko, amasezerano mpuzamakungu ajanye n'ivy'agateka ka zina muntu hamwe n'ibwirizwa nshingiro mu vyerekeye ivyo vya detention préventive. Hanyuma mvuze bijanye no gufungwa ivy'agateganyo. Ego icigwa cari kijanye n'ivyo Mushingwamanza Bernard, mbega mwavuze inzego mwagiye muca ku ntambwe zitandukanye, mwavuze inzego z'igipolisi, mwavuze urwego rw'umushikirizamanza, mwavuze kandi no mu bijanye na sentare, aho mwasanze hahonyangwa amategeko cyane canke hari udusembwa, nihe utwo dusembwa twotwo twarutuye? Murakoze cyane. Udusembwa ni twinshi cyane, ariko nja kugaruka kudukomeye gusumba. Icambere novuga gisumba ibindi nuko mu bisanzwe hariho izo nzego zizwi yuko zifise ico zikora mu vyerekeye gutohoza, zigashobora no kugira uruhara mu vyerekeye ivyo vy'ifungwa ry'agateganyo, ariko hakaca haba n'ivyo twokwita yuko hari urwego rw'iruhande. Nkoresheje amajambo y'igifaransa, hariho ico bita chaîne pénale, donc umuntu yovuga ko ari nka chaîne pénale officielle, no kuvuga police judiciaire, donc urwego rw'ipolisi rutohoza ivyaha, ministère public abenshi bita parquet, amakuru ze tribunaux, amasentare acimanza hamwe n'amaprison. Ivyo rero amabohero ivyo rero birafise ingorane zavyo. Ubwa mbere turaja kuzishikako ndibaza, mugabe igitumba ibindi nuko hariho mu gihugu cacu ibintu umuntu yokwita chaîne pénale officieuse, no kuvuga abantu bafise uruhara runini cane muri ivyo bintu, ariko bitanditse mu mategeko. Aha ni ibintu mukunda kumva cane, aho bamwe bari mu nzego z'umutekano atacu bajejwe mu vyerekeye ingene imanza zitohozwa, bamwe bari mu mugambwe uri ku butegetsi, cane urwaruka rwabo rw'imbonerakure. Turafise uburero bwinshi twaronse muri
muri kino cigwa aho usanga vyashika ntanze nk'akarorero aho vyashika ko nk'umuntu sentare itegeka yuko arekugwa donc akugwa muri ivyo bintu vy'ifungwa ry'agateganyo ariko kubera amategeko yaronse avuye hejuru nk'uko babivuga akubahuka wenyene akabwira uwarekuwe ati erega genda ubaze naka abo naka rero kenshi wasanga ari bamwe mu barongozi b'umugambwe cyangwa ugasanga ari nabo barongoye inzego z'ugwaruka rw'imbonerakure. Ego. Donc mu ijambo rimwe kuba hariho ikintu citwa chaîne pénale officieuse ni ikintu kiri mu ntambamyi zikomeye gusumba. No kuvuga mugomvye kuvuga yuko hari izindi nzego zitazwi zifata abantu zikivanga mu bijanye zigasubirira inzego z'ukuri zari zizwi n'amategeko. Ego zikivanga zikanategeka rimwe rimwe inzego zanditswe mu mategeko ko zitegerezwa gukora ivyo bikorwa. Ego kiretse izo nzego kumbure zikora zitazwi n'amategeko kuzizwi n'amategeko zozo ku nzira icyaha cyatezwa gukurikiranwamwo gushika umuntu ahanwe mwasanze ibibazo biri hehe? Murakoze cyane hariho ibibazo vyinshi cyane mu vyerekeye ingene izo nzego zikora munkundiye ngasigura gato ibi vyitwa detention préventive ifungwa ry'agateganyo detention préventive muri bw'igifaransa mu bisanzwe bitangura kubera ingingo y'umushikiriza manza wa Republika afata ingingo ashira umuntu ku kintu bita mandat d'arrêt rimwe rimwe mu mategeko ari n'abavuga ngo mandat d'arrêt provisoire rukamara imisi kuvuga umutahe ukurondera gufata umuntu umutahe gufata umuntu mu bisanzwe umutahe gufata umuntu acigenga mu rurimi rw'igifaransa bavyita mandat d'amener ariko ico mandat d'arrêt no kuvuga ahubwo ko afungwa iyo mandat d'arrêt rero ibifise ibimara amezi mu mbabarire imisi 15 ariko kenshi umuntu bamushikiriza imbere y'umushikiriza amanza yari amaze igihe apfungiwe mu gipolisi rero ikirekuwe nuko ashobora kuhafungirwa imisi itarenga indwi ariko amategeko aravuga yuko iyo misi indwi hashobora gufatwa indi gihe c'imisi indwi ikaba imisi 14 imbere ko ashikirizwa umushikiriza amanza mu itegeko ryahindutse mu bihumbi vya 2018 donc iyo misi 15 ya mandat d'arrêt iheze umuntu yahagaritswe atezwe gushashikirizwa umucamanza rero niwe acafata ingingo mu nkundira ndiko nsigura ingorane janye n'igihe n'ukuntu abantu bafunga umwanya muremure cyane bitubahirije amategeko bitubahirije amategeko ariko ndiko mbaza no gusigura n'ukuntu n'amategeko dufise na nyene ari mabi anyuranye cyane n'ibisabwa n'amasezerano mpuzamakungu muga nshishikiriza n'ukuntu atubahirizwa nayo nyene mwo nkundira rero iyo haheze iyo misi 15 ya mandat d'arrêt umuntu ashikirizwa acaje imbere y'umucamanza ivyo bita muri chambre de conseil mu gifaransa itegeko ryasubiyemwo mu bihumbi 2018 ryarononye ibintu ku buryo ryavuze ngo uwo mushingo umucamanza araronka imisi 15 yo gutegura urubanza ivyo ntivyari bitegekanijwe kare kubera mu bisanzwe ni ibintu bitegerezwa kunyarutswa iyo aronse iyo misi 15 rero ugaca wongera ko imisi amategeko aravuga yuko
umuntu yahagaritswe asabwe yuko afashwa n'umushikirizamanza n'umuavoka hongera ku yindi minsi 3 hanyuma iyo minsi iheze sentare igacigira iminsi 2 y'umwihwezo bimwe bita delibere. Ibyo bice bituma rero yuko mu nkundi kindagisigura kubera kirakomeye cyane mu vyerekeye byo gukingira abantu kurenganywa muri vya vyifungwa ry'agateganyo, bituma yuko ingingo ya mbere y'umucamanza yemeza ko umuntu afungwa ishobora kuza uwo muntu amaze utaranje iminsi yose navuze, amaze iminsi 49 afunzwe. Ivyo biranyuranye cyane n'amategeko n'amasezerano yubahiriza agateka kazina muntu, kubera mu nzego nk'urwego rwitwa Comité des droits de l'homme ruramaze kuvuga yuko bidashobora kumvikana yuko umuntu afungwa iminsi ishika 4 atarashikirizwa umucamanza. Iyi minsi 49 rero ituma Uburundi buno bihugu vya mbere vyo kwisi naho amategeko yikubahirizwa bifise igihe kirekire cyane bituma umuntu afungwa atarashikiriza umucamanza. Ibira birakomeye kubera mu vyerekeye byo gukingira agateka kazina muntu, umucamanza mu bisanzwe niwe akingira ufunzwe, kubera aba bantu bose twavuze ari igipolisi ari umushikirizamanza bajya bita muri ministère public, si abantu bigenga n'abantu baba mu bisanzwe ahanini begamiye urwego rwa leta. Ariko rero naho dufite ico kirekire nk'ico cyose gicubahirizwa na gatoya naco nyene icubahirizwa na gatoya amatohoza yagizwe n'amashirahamwe akagira amaraport. Hari amashirahamwe asanzwe azwi nka za akate, harimo nka amashirahamwe yitwa Initiative des droits de l'homme au Burundi, ariko hari n'amashirahamwe asa nayegereye nk'ubutegetsi niko bivugwa, nk'ishirahamwe ryitwa Ntabariza. Nagene ramaze kwerekana yuko abantu benshi cyane bafungwa ibihe birenze ivyo bihe ayo umwanya watekanijwe n'amategeko. Ariko nkaha ndashobora gutanga akarero mu bisanzwe umuntu yavuga ko gateye isoni gusumba abandi, ni nk'ifungwa ry'umuntu yitwa Christian yafunzwe muri Cyabutoyi. Aramaze imyaka ishika 9 ariko afunzwe, ntarashikirizwa, ntaraja imbere y'umucamanza kugira ngo yemeze nuko n'iryo fungwa ryiwe ry'agateganyo. Hari akarenganyo kenshi kari muri irya dossier, ariko kugira ngo umucamanza yemeze yuko n'iryo fungwa y'agateganyo ryubahirije amategeko. Munyemereye tukagenda dusongora tunanyarutsa kugira ngo abantu batahure bariko barakurikira kino cigwa mwagize. Kenshi haba mu Burundi haba no mu bindi bihugu umuntu afungwa ari uko yamaze kwagirwa n'icyaha, ariko ivyibonekeza mu Burundi nuko abantu bafungwa bagikekwa ko icyaha. Mwosigura igituma nicyo mwaronse nk'impamvu zibituma mu Burundi mu cigwa mwagize igituma abantu bafungwa bagikekwa ko icyaha kandi mu bisanzwe bari gufungwa bamaze kwagira icyaha? Mwaje ikibazo gikomeye cyane. Vy'ukuri ivyo bintu vyitwa ifungwa ry'agateganyo, detention préventive mu rurimi rw'igifaransa, ni ibintu bitategerezwa kuba cyane, kubera mu vyerekeye ari mu mategeko mpuzamakungu, eka mbere ubu no mu mategeko ari mu bindi bihugu. Ifungwa ni igihano. Ubwo rero ari igihano bituma mu bisanzwe umuntu atategerezwa gufungwa ataracibwa urubanza,
agifise ubwere nk'uko babivuga, presomption d'innocence. Ariko rero gusa si mu Burundi gusa, no mu bindi bihugu ico kintu citwa detention préventive gashobora guhindura amazina muga kiba kihari. Ico vyitwa, hari abavyita detention préventive, hari abavyita detention provisoire. Ikiri mu mategeko, mu masezerano mpuzamakungu yubahiriza agateka kazina muntu, nuko ivyo bintu bitategerezwa kuba ingendo, ahantu utanga akarorero nk'ingingo y'icenda agace ka gatatu k'amasezerano avuga ivyerekeye uburenganzira bw'abantu n'ubwa politike, ivyo bita mu gifaransa Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques. Baravuga neza yuko muri mu rw'ifaransa ngo la détention des personnes qui attendent de passer un jugement ne doit pas être de règle. No kuvuga ifungwa y'abantu barindiriye gucibwa imanza ntitegerezwa kuba ingendo, ntitegerezwa kuba imisi yose. Igituma amategeko mpuzamakungu atabibuza rwose nk'uko abuza guhohotera abantu, kubakubita bari barababuranisha, ni kubera iki? Ni kubera vy'ukuri bizwi yuko umuntu yagirizwa icaha vyoshobora gushika agahunga, agashaka guhunga kugira ngo urubanza ntiruzobe, cyangwa yozoshobora kumerera nabi abantu boba amasura. Muga rero mu mategeko baca bashiraho ingingo zituma ivyo bintu bishoboka, mugabo bitaba ingendo. Ivyo rero babigira uburyo bwinshi, amategeko abigira ku buryo bwinshi. Icambere ni ukuvuga yuko atari ivyaha vyose bishobora gutuma umuntu ashigwa mw'ifungwa ry'agateganyo. Ego mukiri ngaho nyene mushingwamanza, kenshi mu bihugu bitandukanye na cyane cyane biteye imbere, hari iyo umuntu afashwe naho yoba akekwa ko icyaha agafatwa n'inzego z'umutekano nk'igipolisi, kenshi baramufata hanyuma bakamusaba ingwate, ivyo bita caution, hanyuma akarekurwa akaza kuburana yidegemvya, mu nyuma yagirwa n'icyaha niho basubira bakamurondera. Mbega mu Burundi kuko ivyo bitaba, hanyuma n'ivyahe vyaha umuntu ashobora gutanga ingwate akaburana yidegemvya, n'ivyahe vyaha umuntu atezwa gufungwa naho yoba acitwa umwere? Mu nkundire sinari gisigura kuri bijya vyerekeye ivyaha mu Burundi baravuga yuko icaha gihanishwa umunyororo kuva ku mwaka umwe kuduga hejuru. Iyo ibindi bintu nko kwikeka yuko umuntu ahunga cyangwa yogira nabi amasura, iyo ivyo bintu bihari ashobora gushigwa muri ivyo bintu vyitwa ifungwa ry'agateganyo. Ivyo rero mu bisanzwe si ahantu henshi kw'isi bikiri, ahantu henshi mu mategeko no mu bihugu bituranye abantu bashigwa mu ifungwa ry'agateganyo iyo bakoze ivyaha biri hejuru gusumba ivyo. Ni ukuvuga bihanishwa umunyororo kuva ku myaka 2 cyangwa 5 kuduga. Ivyo rero bica bituma yuko ivyo rero kubera hariho ivyaha umuntu yokwita ko ari bito bishobora gutuma, ariko mu Burundi bishobora gutuma umuntu aja muri ivyo vyitwa detention préventive. Bica bituma rero niyo amategeko yubahirijwe hashobora gufungwa abantu benshi cyane. Kuri ico waruvuze cerekeye ingwati mu Burundi naho nyene birategekanijwe yuko umuntu ashobora gutanga ingwati kugira ngo ingwati ikaba ariyo ija mu kibanza cy'igihe yofunzwe vy'agateganyo. Ariko ubwa mbere hoho iyo ngwati ni ukuntu iharugwa mu Burundi biri mu mategeko kurateye ingorane.
kurateye ingorane kubera iki? Kubera bavuga yuko mu kunti harugwa iyo ngwati bashiramwo baharura icobaye amande, bagashiramwo n'icobaye indishi kwakorewe icaha. Ivyo rero ni ibintu bituma izo ngwate ziba zirezire cane. Iyumvire ufashe nk'umuntu yoba akora mu rugo rw'umuntu akazi ko gutegura mu rugo no kuraba ivyo abantu bafungura, akagirizwa nk'uko yoba yivye ipine y'imodokari cyangwa ikiyo c'imodokari. Uharuye ivyoba indishi kuri ivyo, ingwate ikija mu mamiliyoni, ingwate ikija mu mamiliyoni, bica bituma rero ivyo atawo bifasha. Mugo uretse ivyo hariho n'ivyaha vyinshi amategeko y'u Burundi nyene avuga ko ingwate idashobora no gusabwa. Hariho nk'ivyerekeye ivyaha vyo gushurashuza abantu, mbwaro n'ivyaha bindi bihanishwa umunyororo urenga imyaka 20. Ivyo rero musanzwe ntivyumvikana cyane kubera uburemere bw'icaha nibwotegerezwa gutuma umuntu ategerezwa gufungwa vy'agateganyo, kubera mu gihe urubanza taracibwa kujya twabivuze abagifise ivyo ubwere, abagifise presumption, abakiri présumé innocent nkuko bivugwa mu rurimi rw'igifaransa. Tugiye ku rwego kumbure rugira kabiri, aho hari ku rwego rw'inyamiramabi zifata abantu zikabafunga batarashika imbere y'umushikiriza amanza ngo aba ari we avuga yuko bikwiye ko bafungwa canke badafungwa. Mwebwe mwasanze mbega abo bo bafatwa n'inyamiramabi bafatwa hari ibimenyetso bikwiye vyotumwa yuko bafungwa? Murakoze cyane. Oya akenshi nta bimenyetso vyinshi bihari, nta bimenyetso vyinshi biba bihari. Kandi unkundiye ivyo nibiri gusa no ku nyamiramabi bajya twita aba OPG, mugabe ivyo vyerekeye vyuko hari ivyerekana kwicaha cakozwe niyo ushitse kumushikiriza amanza, eka mbere no muri sentare urabona ko batavyifatamwo neza cyane. Mu nkundire ndahasigure kubera sishaka kuja mu vyerekeye cyane ubuhinga bw'amategeko, muga mu nkundire ndagasigure agatoya eka kantu. No kuvuga yuko musanzwe habakiri mwitohoza no kuvuga igisabwa kugira ngo umuntu aje mu afungwe vy'agateganyo si vyemeza vy'ukuri kwicaha cakozwe, sivyo bita ama preuve irréfutable de culpabilité cyangwa preuve au-delà du doute raisonnable nkuko bavuga mu gifaransa. Mugabo kugira ngo abantu ntibahohotegwe mu mategeko baravuga yuko habaho ibimenyetso vyerekana yuko vy'ukuri hari ibintu biriko biratohozwa, kandi bituma hazoshobora kuba vy'ukuri urubanza nyago. Bavyita mu gifaransa indice suffisant de culpabilité. Ivyo rero akenshi abashikiriza amanza baravyihoza iyo uravye amadosiye menshi. Muri kino cigwa narashoboye gufata nk'akarorero gatoya gusa imanza 60 aho usanga yuko akenshi haba umushikiriza amanza eka mbere n'umucamanza muri bijya bita chambre de conseil, ivyo bintu vy'ama indice de culpabilité abisimba arengana ati ataraba vy'ukuri ko bihari, ataraba vy'ukuri ko bihari. Ugaca usanga rero umuntu wese
umuntu wese umushikirizamanza azavuze ati uyu muntu yagirizwe icaha, bituma vy'ukuri ubwo nyene acaja muri ivyo vyitwa detention préventive, n'inyuma y'ijya misi ya mbere yari hagaritswe n'igipolisi na parquet, aca bandanya no muri umwanya muremure wa detention préventive. Mu kigwa mwakoze Maître Ntahiraja, muragaruka ku bijanye n'ukuntu amabohero ameze, ibitigira biriyo, ukuntu usanga mu butungane hivangamwo ibintu vya politike, muranagaruka ku vyo mwabonye ku bagore bitandukanye no ku bagabo. Mu ncamake ku batarasoma ico cegeranyo, mwasanze bimeze gute? Murakoze cyane, murakoze. Kucerekeye ivya politike, hariho ibintu muri kino cigwa mu rurimi rw'igifaransa twise usage politique de la détention préventive. Ivyo rero bituma ivyo n'ibintu, no kuvuga aho bishika ivyo bintu vyo gufungwa vy'agateganyo bigakoreshwa kumvo za politike, mugabo ataho vy'ukuri zihuriye cyane n'ivyerekeye itohozwa ry'ivyaha vy'ukuri vyabaye. Aha ico umuntu ca mbere yovuga ni umwihezo wa mbere, nuko ufashe ikiringo nka 2015 gushika 2018, ibitigiri vyinshi by'abantu bari bapfunzwe muri detention préventive bagirizwa bijya bita ngo atteinte à la sûreté intérieure de l'État cyangwa atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Ivyo rero mu bisanzwe ibyaha vyo guhungabanya inzego. Ibi rero uko vyagenda nuko abantu bose bagirizwa ivyo bintu nta numwe yaburana yigenga, ariko ivyo ntaho biri mu mategeko. Mu bisanzwe ku vyaha vyose bavuga yuko mu gihe urubanza rwitohozwa, kuya twavuze tugitangura yuko gufungwa by'agateganyo bitegerezwa kuba ingendo, bavuga mu rurimi rw'ifaransa, mu nkundire ndasubira ndagwitize, bavuga ngo donc la détention ne doit pas être la règle, elle doit être l'exception. La détention, la liberté est la règle, la détention est l'exception. Nuvuga ku vyaha vyose bigitohozwa, gufungwa rubanza rutaracibwa, biba mu gihe atakundi vyogenda, cagiye hari ubwoba bwinshi cyane, kumwe twabivuga yuko umuntu yohunga cyangwa yobwirira nabi amasura. Ivyo rero ubiravye ico kintu ntigikora kuvyerekeye ico caha. Umuntu yovuga yuko gikore iyo ngingo y'amategeko mpanavyaha ikoreshwa mu vyerekeye kuraba abadahuza n'ubutegetsi, abari mu mashirahamwe yigenga, abamenyeshamakuru, ntabo wasanga baburana bigenga. Ivyo rero ni muri izo manza niho niho hanaboneka cyane kumwe ukwinjiramwo cyane mu ikora ry'ubutungane rw'igwaruka rw'imbonerakure, eka n'abategetsi bamwe mu vyerekeye umutekano basanzwe musanzwe batategerezwa kwisuka mu vy'imanza. Hanyuma mwabajije ikibazo cerekeye ibintu vy'ubuzima muri vy'ibitigiri vy'abantu bari bafunzwe. Aha
ikintu kigaragara kandi kimaze kuvugwa n'amashirahamwe menshi nuko amabohero yo mu Burundi arimwo abantu barenze cyane abategerezwa kuyabamwo. Iki cigwa cabonye ibyo n'ayandi maraporo baramaze kubona mu bisanzwe. Hano tanga nk'uburorero yuko nk'ibohero ry'Imuramvya ryarimwo ibice 890% by'abategerezwa kubamwo. Ni ukuvuga ko ryarimwo abantu barenze cyane gose inshuro 9 ry'igitigiri c'abategerezwa kuba bayimwo. Haro cyumva ibi birafise inkurikizi nini cyane ku vyerekeye aho abantu bafungirwa baba, ingene baronka ivyo bafungura, ingene baronka bashobora kuronka ivyerekeye kwivuza. Ishirahamwe nari navuze amashirahamwe menshi yaramaze gukora ibi bintu. Reka mu nkundire ngaruka kuri iryo shirahamwe nari navuze ryitwa Ntabariza, ryari ryerekanye yuko ibice 93 akaburungu 26% vy'abafungwa badafise aho baba, badafise aho baba nk'uko vyategerezwa. Ivyo biri mu mabohero yose canke biri kuri iryo bohero rya Muramvya mwarweje kuvuga? Oya, iki ni cegeranyo ca ufatiye amabohero yose muri rusange yo mu Burundi. Ego. Maître Ntahiraja, muravye mu cigwa cyanyu murerekana yuko ibi vyo kufungwa umuntu akiri umwere vy'agateganyo hahonyanzwe amategeko yuko vyabaye nk'ikigwanisho ubutegetsi bukoresha mu gufata no mu kunumya abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abaharanira hagati y'akazi na muntu. Mbega ni kuri uwo mugwi gusa canke birakorwa no ku yindi migwi? Nimba bitameze uko, ibitigiri mwoba mwararonse canke mu matohoza bimeze gute? Hanyuma kuki mwibandira cyane kwerekana yuko kumbure coba cabaye nk'igikoresho cyo kunumya abatavuga rumwe n'ubutegetsi? Murakoze cyane. Ivyerekeye ibi vyo gufungwa abantu mu mwifungwa ry'agateganyo, kubikoresha ku mvo za politike, vyarakomeye cyane kuva mu mwaka wa 2015, ariko bisanzwe ari ingorane cyane isanzwe igenga ingene ubutungane mpanavyaha bukora mu Burundi. Nta wovuga namba yuko abantu gusa babamenyesha makuru canke abanyapolitike batavuga kumwe n'ubutegetsi aribo bashigwa muri ibi byitwa detention préventive. Oya namba n'abanyagihugu ba Nyarucari mu misi yose igihe cyose, igihe baburana, igihe kitari gike baraja barashigwa muri ibintu byitwa detention préventive. Gusa iyo hafunzwe abanyapolitike cyangwa abamenyesha makuru, kenshi biramenyekana gusumba, ariko n'abanyagihugu basanzwe ibi ni ibintu bibakorako cyane. Tugiye ku mugwi ugira gatatu, twari twagiye ku Nyamiramabi, ubu tugiye ku rwego rwa parake. Mbega mwasanze udusembwa turi kuri parake bikorana gute n'Inyamiramabi, hanyuma bikorana gute kandi n'izindi nzego, ku buryo musanga amategeko yaho nyanzwe cyangwa mwasanze byose bigenda neza? Oya, murakoze. Ntibigenda neza cyane, ikiruta ikindi mu vyerekeye
ingene abashingwamanza bakorana n'inyamiramabi. Ingorane nyamukuru ni uko hari igice c'inyamiramabi zitemera na gatoya gukontororwa, gusuzumwa n'urwego rw'abashikirizamanza. aho nk'akarorero ni inyamiramabi ziri mu rwego rw'iperereza, izo rero iyo zirafise uburenganzira bwo gutohoza ivyaha. Itegeko rishinga urwego rw'iperereza ruremera yuko izo bufise uburenganzira bw'inyamiramabi mu vyerekeye ivyaha bihungabanya umutekano, ariko bikabigira hakurikijwe ibwirizwa rigenga ingene imanza ziburanishwa kandi zitohozwa kandi ziburanishwa mu masentare. Kimwe muri ivyo rero nuko mu vyerekeye vyo guhagarika abantu hategerezwa kuba ijisho ry'umushikirizamanza, hanyuma mu nyuma mbere hakazoba n'ijisho ry'umucamanza. Ariko rero urwo rwego ahanini rusa nuko rutwagwa gusa vy'ukuri n'umukuru w'igihugu. Mugerageje gutumbereza mushingwamanza Bernard Ntahiraja, mwasanze ibibazo kumbure kimwe bibiri bitatu canke bine sinzi mudondaguye biri hagati y'uko kuntu hari ibitumvikana kuko inzego zatezwe gukora na cyane cyane ubwo rwego rw'inyamiramabi rw'iperereza bikorana n'amaparke. Mbega ni bande baremera abandi, ni bande binjirira abandi, ni bande bivanga mu kazi k'abandi, babikishije mu nzira izahe kubera iki? Murakoze. Kuri ico cerekeye ukubuza ijisho rya ministère public mu gifaransa, biba mu buryo bukurikira. Ngitangura nasiguye yuko iyo umuntu afashwe agikora icaha, hamwe mu nyamiramabi bavuga ngo bamushize muri garde à vue, akamara iminsi indwi, hama bishitse agazosaba bikenewe agasabwa uruhusha kugira ngo inyamiramabi igasaba uruhusha kugira ngo bibandanye. Ubwo ruhusha mu bisanzwe rusabwa umushikiriza manza. Abantu rero bo mu vyerekeye bari mu vy'iperereza ntago basaba abantu baraguma bapfunzwe ico gihe cararenze. Ikindi nuko mu bisanzwe urwego rw'abashikiriza manza rurafise uburenganzira kandi rimwe rurabikora mu vyerekeye kuja gusuzuma amabohero y'igipolisi, ama inspection de cachot de police mu rurimi rw'igifaransa. Ivyo rero bigirwa gusa ku vyerekeye ubusho bwa polisi umuntu yovuga ko isanzwe. Iyo abo bari mu vy'iperereza ubwa mbere ntibugurira imiryango yabo parke kugira ngo irabe ibibera ngaho muri ayo mabohero yabo, uretse yuko rimwe na rimwe bashobora no kugira amazu abantu bafungirwamwo atanatswe. Ivyo nivyerekeye rero, ivyo birateye kubiri no gusumba n'ivyerekeye agateka kazina muntu. Ariko kuri ico nyene, mbega ni bande bafise ububasha ku bandi? Ubundi mu bisanzwe uko amateka bitegekanya, ninde afise ingufu ku wundi? Vyari bikwiye hari aho bimiriwe abashikiriza manza, no kuvuga parke yimiriwe kuja kugenzura ibijanye n'abafungwa uko bafashwe, haba mu busho bw'iperereza cyangwa mu busho busanzwe canke
mu mabohero makuru hari aho bimiriwe amategeko avuga iki kuki badashikaho hafungirwa abafungirwa n'iperereza? Murakoze. Oya, mu mategeko nta na hamwe bimiriwe, ahubwo baranategekwa kuraba ayo ahari muri ayo makasho yose. Ingorane iba ni yuko abo abapolisi bajejwe gutohoza imanza z'ivyaha, cyane nabo bo muri mu vyerekeye iperereza, badahanwa ivyo bita ibihano administrative mu rurimi rw'igifaransa iyo batemeye kuja mu gukurikiza amategeko ukuvuga mu bisanzwe bategezwa gukurikiranwa n'amategeko ahana abakozi mu kazi mu gihe batugurura imiryango abaje kugenzura amabohero. Yego, bategerezwa guhanwa, ariko ukuntu amategeko ategekanijwe, ukuntu amategeko yubatse, ivyo ntibinagishoboka yuko umushingwamanza, umushikirizamanza ahana afatira igihano administrative umupeji. Vyari mu mategeko yari ahari ya kera, ariko ubu ntibishobotse. Ivyo rero uretse ivyo vy'ingorane ziri mu mategeko, hariho n'ukuntu bamwe muri izo nzego, nko mu vyerekeye inzego z'iperereza, bumva yuko bafise igitugu gisumba icabo bashikiriza amanza, cane kubera bavuga yuko begukira urwego rw'umukuru w'igihugu. Tuje ku rwego rwa nyuma ari narwo urwego rw'abacamanza. Muri za nzego zitatu mwagiye muravuga ku bijanye n'ibi byo gufunga abantu vy'agateganyo canke ihonyangwa ry'amategeko, mbega bobo ku rwego rw'amasentare mwasanze ahari ingorane zirihe? Nibo badakora neza, ni paraki idakora neza, canke biba vyapfiriye mu nyamiramabi? Bipfira he iyo bishitse muri sentare ko abantu benshi bidoga? Ikigwa mwakoze mwasanze ayo masentare yo akora gute? Murakoze cyane. Amasentare arasanzwe afise ingorane zama zivugwa kenshi zo kutigenga, zo guhabwa amategeko hari n'abantu bavuga mu gifaransa ko bari muri pouvoir exécutif, mu rwego nshingwantwaro, niryo jambo ry'ikirundi umuntu yavuga. Ariko uretse ivyo, hariho n'abaremera ubutungane batari no muri izo nzego, ari uko gusa bafise igihagararo, ari mu mugambwe cyangwa ibindi bintu. Izo ni ingorane zisanzwe zizwi, n'ibindi vyigwa vyari vyerekanye, ariko natwe twarabigarutse ko ngaha. Mu vyerekeye ibikora cane kuri ibi vyo gufungwa vy'agateganyo, ibintu novuga ko bibabaje gusumba ni ibihe bishika umucamanza wenyene akaba yarekuye umuntu, ariko uwo muntu akaguma afunzwe. Ivyo mu bisanzwe mu gihugu cubahiriza amategeko ntivyategezwa kubaho. Ingingo yafashwe n'umucamanza yohindurwa n'undi mucamanza, idahinduwe n'undi mucamanza itegerezwa gukurikizwa. Ariko ubu mu Burundi ikigwa cyarerekanye yuko uretse yuko hariho ingorane zo ku buryo bwinshi, hari ingorane iva ku vyerekeye ingene urwego rw'abashikiriza amanza rukora muri kino gihe, donc ca ministère public, kubera ariyo inegereye cane urwo rwego
no kwita nshingwa ntwaro mu Kirundi. Hariho nk'akarorero notanga ingene bakoresha nabi abantu bo muri urwo rwego kw'abashikiriza amanza, ikintu cyitwa mandadera. Oya, abashikiriza amanza bakorana n'ubucamanza, ikintu bita mandaderagissement, ku buryo ubu byamaze kuja mu ngene ama prison akora, yuko arindira yuko umuntu ahabwa haze ico kintu cyitwa mandaderagissement kugira ngo arekugwe. Ariko umucamanza yavuze ngo yategetse ko asohoka, yavuze yuko ivyari bisabwa kugira ngo apfungwe by'agateganyo bidakwiye. Ivyo rero biranyuranye cyane gose n'amategeko, biranyuranye cyane n'amategeko agenga ikoreshwa y'ivyo bintu bita mandaderagissement. Kubera by'ukuri iyo mandaderagissement ikoreshwa mu gihe umushikiriza amanza ahagaritse gutohoza icyaha, agaca amenyesha ibohero yuko uwo muntu ategerezwa kurekugwa iyo yarafunzwe by'agateganyo. Mandaderagissement mu by'amategeko ntishobora gukoreshwa kugira ngo ibuze yuko ingingo ya sentare rekura umuntu, ibyo bitwa ordonnance de remise en liberté, ikwirikizwa. Kandi ivyo uretse ko vyanditse neza mu mategeko, ni ibintu bitegerezwa no kumvikana. Umucamanza ntaco yoba abereyeho mu gihe ingingo yoba yafashe idashobora gukurikizwa kubera ubushake bw'umuntu, mu bisanzwe ari nk'umuburanyi imbere yiwe, ko ministère public ni nk'umuburanyi. Ico ni cyambere. Ikindi nari nakivuze mugabo ngira niho kuri iki kibazo niho hari kibanza caco, nuko hari abacamanza bamaze gushika aho bonyene bafashwe n'ubwoba ku buryo ibi biraba abacamanza mugabo biraba cane mbere n'abarongoye amabohero, ku buryo niyo hariho impapuro zikwiye zose zituma umuntu yorekugwa, babwira umuntu apfunzwe ngo genda ubaze kapitene naka cyangwa naka w'irindi zina, intwazangabo, bamwe bari muri bimwe navuga byitwa chaîne pénale officieuse, kubera by'ukuri naho bataba bafise ububasha bwo mu mategeko bashobora mu ijambo rimwe muvuga yuko mu Burundi hariho ababoheye amaboko imugongo inzego zategetswe gutunganiriza abantu mugabo bakorera inyuma bataboneka. Ego. Ikindi mu nkundira nosigura hari mu vyerekeye ikintu cabaye, abantu ntibacihweza cyane. Hari ibintu bisa n'ivyabaye nk'ibisanzwe mu bintu vyerekeye ingene no kwita stratégie de sécurité mu Gifaransa, mu vyerekeye ingene umutekano ucungwa n'ingingo leta ifata. Hari ibintu bita ngo inyabune, bavuga ngo ni inzego z'umutekano, ubutegetsi, abanyagihugu, bagaca bongera ko n'inzego z'abacamanza n'urwego rw'ubutungane, bavuga ngo urwego rw'ubutungane. Ivyo bintu iyo biravye bituma amanama aba muri ivyo bintu batumira n'abacamanza bazokwicara muri mwe bita chambre de conseil, mu bisanzwe bicara kugira ngo bakontrole yuko abantu bafunzwe bakurikije amategeko. Abo mu vy'ukuri bajejwe guhinyuza yuko ari igipolisi cyangwa urwego rw'abashikiriza amanza rwakurikije amategeko mu gufata abantu. Ariko bicaye muri izo nama ni ibintu byatanguye kuva cyane mu myaka ya 2015 mugambi n'ubu byabandanije. Abacamanza bubahutse kurekura abantu. Ubutegetsi cyangwa imbonerakure cyangwa inzego z'ubutungane
cyangwa inzego cyangwa igipolisi cyangwa inzego z'abashikirizamanza zahagaritse baratukwa bagafatwa nk'abansi b'igihugu. Bigaca bituma bumva yuko bategerezwa gukwirikiza by'ukuri ivyo ubutegetsi bushaka, ivy'igipolisi gishaka. Ivyo ni ingorane ikomeye cyane, baba bataye ubwigenge, ntibaba bakiri abacamanza bukuri. Mushingwamanza Bernard Ntahiraja, byarabonetse kenshi mu Burundi aho imanza z'amasentare ziba zagiye mu mwiherero, hanyuma abantu biteze ko barekugwa, mu nyuma abantu bakabwirwa ngo hari ingingo ngo itegeko ngo ryavuye hejuru, abantu ntibarekugwe, cyangwa ukumva ngo umushikirizamanza yunguruje urwo rubanza, abantu bakazomara igihe kinini atanyishu ihari, vyama biruko. Ivyo vyo mu vyigwa vyanyu mwasanze biva kuki? Kubera iki ivyo bikorwa uko? Mbega amategeko arabirekura yuko umuntu yagira arekugwe, arindira ko arekugwa, akumva ko umushikirizamanza yaciye yunguruza, canke ngo itegeko ryavuye hejuru akagumayo? Bamwe mbere bagacirirwa n'imanza bakagumayo imyaka n'imyaka, abandi bakarekurwa no ku mazina yabo. Hari ivyo mwatohoje ko mwasanze bimeze gute? Mugerageze gusongora kugira ngo tuce dusoza mu nyishu mwabonye zoza zikemura ivyo bibazo mu kurangiza. Ariko mwasanze bimeze gute? Kuki ayo mategeko ava hejuru, mwasanze ari he? Abo bashingwamanza bama bunguruza imanza, mwasanze bunguruza imanza zimeze gute? Zerekeye bande? Kubera iki babikora? Murakoze. Bo icigwa caraba gusa ivyerekeye ivy'ifungwa ry'agateganyo. Igifungwa ry'agateganyo navyo nyene harimo ivy'ukunguruza, mugabo ivyerekeye iyo urubanza rwamaze gucibwa hama rukunguruzwa, ivyo icigwa nticabitohoje. Ariko no muri ivyo vyerekeye ukunguruza mu vyerekeye imanza z'ifungwa y'agateganyo, naho nyene harimwo ihonyangwa ry'amategeko. Ihonyangwa ry'amategeko risumba yandi novuga ni ryuko mu vy'ukuri umushikirizamanza iyo yatsinzwe, niko umuntu yabivuga muri chambre de conseil ikavuga yuko uwo muntu akwiye kurekugwa. Uwo muntu acarekugwa kiretse ubwo nyene umushikirizamanza asiguye imvo yotuma aguma apfunzwe. Ariko kubera bimwe navuga vyerekeye ubwoba bwafashe abantu bose bari mu vyerekeye ingene izo nzego zikora, abantu ari amaprizo buravye ingene akora, arindira kuzoronka ijambo rivuye ku mushikirizamanza wenyene yuko atazokunguruza kugira ngo azohave arekura umuntu. Mugabo mu vyerekeye ivy'abantu baguma bapfunzwe, sentare yarabejeje, ni ukuvuga urubanza nyezina rwaramaze gucibwa. Ni ingorane isanzwe izwi ikomeye cyane naho nyene, ariko icigwa nticabitohoje. Urakoze cyane. Mu kurangiza kino kiganiro, Maître Ntahiraja, mwebwe muravye uko ibintu bimeze muri kino gihe, ni igiki cyokosorwa nande kuri izi nzego twavuze? Muze kugerageza mu kwishura, muze muravuga ku gisata icyo ari cyo cyose, no kuvuga ku nyamiramabi, kuri parake no ku masentare, ivyokosorwa kugira ngo bino vyo gufunga abantu ivy'agateganyo bitubahirije amategeko biranduranwe n'umuzi mu Burundi.
murakoze cyane bon umwaka twarasabye yuko ico coduga kikaja ku myaka ibiri. Ivyo vyotuma ivyaha bito cane bidasubira gutuma yuko umuntu afungwa ivy'agateganyo. Twarasabye kandi yuko icerekeye abakenyezi mu vyerekeye ifungwa ry'agateganyo mu gifaransa bita detention préventive, amategeko yohinduka hakaba ivyo ibwirizwa ry'u Burundi ryagize kuvyitwa garde à vue, ni ukuvuga hari umuntu afungirwa mu gasho k'igipolisi. Mu vyerekeye agasho k'igipolisi baravuga yuko umupfasoni yibungenze gushika ku mezi 6 cyangwa afise umwana yonsa atarashikana amezi 6 atofungirwa mu gasho k'igipolisi, kiretse iyo habonetse ingingo y'umushikirizamanza ivuga ko vy'ukuri bikenewe cane, ariko naho nyene bikagirwa ku vyaha gusa birenza bifungirwa imyaka 5. Ibi gusa biri mu mategeko y'u Burundi kuvyerekeye kwifungwa mu gasho k'igipolisi bita garde à vue, ariko nta bihari mu vyitwa detention préventive. Twaravuze reko naho vyohaja kugira ngo umukenyezi ari muri ivyo bihe ntafungwe cyane, ntivyorohe cyane kumushira muri detention préventive. Twaratanze ivyo twokwita ama recommandation mu vyerekeye igabanurwa cyane ry'igihe detention préventive ishobora kumara, kugira ngo umuntu ico gihe ntikibe kirekire cyane. Twarasabye yuko hokwemerwa kuko nivyemewe mu Burundi yuko ivyerekeye detention préventive bishobora kuja muri gasamburamanza, kubera mu vy'amategeko dufise y'u Burundi imanza zerekeye ivy'ifungwa ry'agateganyo ntibishobora kuja muri gasamburamanza. Ibire birafise ingorane nyinshi cyane, kandi mu bindi bihugu nta siko biri, birafise ingorane bimwe kubera usanga amasentare yose abikora ukwavyo, sentare imwe yose ibikora ukwavyo, ariko iyo bishobora gukontororwa gushika muri gasamburamanza biratuma amasentare yose akora bimwe, agira ingendo imwe. Ibire birakenewe cyane kuri kakararo natanga ku vyerekeye kuraba yuko hari ibintu vy'ifati umuntu yofatira ko na gatoya kugira ngo afate iyo ngingo, bimwe bita indice suffisant de culpabilité. Hari ibintu bindi vyerekeye bijya vyuko hokoreshwa cyane ivyerekeye indishi, mwigeze kubigarukako. Twarasavye yuko hosubirwa mu itegeko rituma vy'ukuri vyo gukontorora vyo kuraba ingene urwego rujejwe iperereza ngo kubahiriza amategeko agenga ingene ivyaha imanza z'ivyaha zitohozwa. Twaratanze intumbero z'ingene amategeko yohinduka muri ubwo buryo. Twaranasabye yuko mu vyerekeye ba bantu binjirira ubutungane, mu bisanzwe ata kintu bafise bari kubukoramwo, vyohinduka cyane, nk'umugambwe uri ku butegetsi ugatuma vy'ukuri imbonerakure ziba nk'ugwaruka rwo mu yindi migambwe, kubera n'urwo rundi ugwaruka nago ntiruja mu vyerekeye ingene imanza zikora zicibwa.
twarasabye n'ibintu vyerekeye vyo gufasha abantu bahagaritswe kugira ngo baronke ababuranira ibintu vyitwa aide légale. Ivyo mu Burundi biracumbagira cane, ariko kandi twaranasavye yuko hari inzego zikwiye kuraba yuko muri rusangi amategeko akwirikizwa. Hano tanga akarorero nk'ikintu cyitwa CNDH, Commission Nationale Indépendante des Droits de l'Homme, kubera genga ujeje uvyagateka na muntu mu Burundi. Yego, kubera biramaze kugaragara cyane yuko uyu mugwi iyo hari ico ushatse gukora vy'ukuri ubutegetsi buravyumvira, burabumvira. Hano tanga akarorero yuko ko muri Nyakanga 2023 uyu mugwi warateye akamo leta kuvyerekeye abantu bafungwa binyuranye n'amategeko. Ubwo nyene hacarere kugwa abantu amajana 300. Ni kuvuga rero yuko ni kuvuga ko CNDH ifise mu bisanzwe ububasha idakoresha. Twarasabye rero ko yoheza ikabukoresha cyane mu vyerekeye ifungwa ry'agateganyo. Hari n'ibindi bintu twinshi twasavye mu vyerekeye ingene inzego zikora imisi yose, nk'ibintu vyerekeye gushiraho ubuhinga bwa kijambere bw'ingene amadosiye abikwa. Hariho nk'ibintu abantu batazi cyane badakorera cyane muri urwo rwego batabona, nk'uko amadosiye y'abantu ashobora gutakara cyane cyane nko mu mabohero. Ivyo rero twarasavye yuko ibintu vyita digitalisation nk'akarorero vyobi inyishu nko kuri ico kibazo. Akajambo ka nyuma mushingwamanza Bernard Ntayiraja, kiretse kuri CNDH abandi mubona boza bafasha kugira ngo ibintu bihinduke. Mu minota 2 dusigaranye iminota 3 turangize kino kiganiro. Kamo mutera inzego, baba bamwe muvuga bakorera mu rufuri bataboneka mugabo aribo batanga amategeko, yaba abakora muri izo nzego z'inyamiramabi, yaba abakora mu maparake, no kuvuga abashikiriza amanza n'abacamanza, kuko nayo mategeko yategetswe gushirwa mu ngiro n'abantu abo mwasanze ko hari ugushaka ko kubikora no gusanga baremererwa. Akajambo kanyuma n'impanuro mu batekereye muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Icambere nobwira bose ubwa mbere ndabafatiye hamwe no kugumiza ku muzirikanyi yuko mu mategeko mpuzamakungu eka mbere no mu mategeko y'u Burundi ivyo gufungwa vy'agateganyo bidategezwa kuba umwuga, ingendo mumbabarire, bidategezwa kuba ingendo. Ivyo biranditswe neza mu mategeko. La détention avant jugement ne doit pas être de règle. La liberté est la règle, la détention l'exception. Muri mu Gifaransa. Ivyo vyose bice bigenga bose ingene bakora. No kuvuga inama nshingamateka na nkenguzamateka zitosore rijya bwirizwa navuze rikomeye gusumba yandi yekenge n'imanza zitohozwa zikondera zikaburanishwa. Bijya bintu byose bituma Uburundi buba iciro ry'umugani, niko novuga, mu vyerekeye nibihe binemewe mu itegeko ryo gufunga abantu. Ivyo bivemwo nta teka bidutera nk'u Burundi. Ikindi abacamanza bagume bibuka indahiro barahiye. Imisi yose n'iryama vyoroshe mugabo ntibagume bemera gutamikwa ijambo. Kubera birashika vy'ukuri yuko ubu kubera
bamaze gufata n'ubwoba cyangwa kubera n'ibiturire, niyo ijya telefone twavuze itabaye, bibwira bo nyine bati mbega generale kanaka yovyumva gute narekura wa muntu. Ivyo mu mutima hameze gutyo umucamanza woca uhindura akazi biba vyagoranye. Bave mu bwoba. Yego bave mu bwoba. Hanyuma abamenyeshamakuru, abantu bari mu mashyirahamwe yigenga bagume batera akamo iki kibazo bagihe agaciro gifise kandi bagumize ku muzirikanye yuko ivyo bintu kuya twabivuze mu kanya, aka karengayo ntikagirirwa gusa vy'ukuri abantu bari mu vya politike. Iki cigwa carerekanye hari uburero bwinshi cyane kuko abanyagihugu imisi yose ingene mu butungane bukora bafatwa bakazomara imyaka n'imyaka bapfunzwe by'agateganyo, ariko batezwe kuba bararekuwe bavugigwe rero, hanyuma ibintu ngira bizotera bija mu nzira nziza. Umushingamanza Bernard Ntahiraja, ndabakengurukiye ku bibazo mwishuye no ku mpanuro mwatanze, haba ku nzego inyamiramabi, parake, abacamanza cyo kimwe n'izindi nzego zatezwa gukora kugira ngo amategeko ahinduke. Nkizera niyo twasubira kubikora ko kugira ngo musigurire abanyagihugu bijanye n'ivyo hinduka kuri ibi bijanye n'ivyo gufunga abantu ivy'agateganyo, amategeko abanyangwa ko tuzosubira tukabaronka. Yego, ndabashimiye nanje ko mwampaye kano kanya ko tuganira kuri kino cigwa, kandi ndemeye ko nzobitaba nahaye mumpamagaye. Ariko mu nkundire mukuntu twagize muri iki kiganiro, mu nkundire ntitwashoboye gushika kuri vyinshi. Nsabe abantu bose batwumviriza vy'ukuri yuko bogerageza bagacisha ijisho kuri kino cigwa, bakabona ivyo cerekanye n'ibitegerezwa n'ivyo hinduka kugira ngo ibintu birabe mu nzira nziza. Muri kino kiganiro ntitwashoboye gushika kuri vyose. Bashobora kugisanga he kumbure abokenera kugisoma kugira babone ibiri mu vyose? bashobora kukironka baciye kwishirahamwe Focode. Kumbure ko ngira iryo shirahamwe Focode rizoheza rigishira habona risohora ico cigwa abantu bakironke. Murakoze cyane.